mbega vyagenze gute kugira homme du changement ashobore kubwira ati uzoze kuri Agaciro Media ico tuvugana mwodusangiza iyo nkuru ukuntu vyagenze? jewe nari ahantu ndiko nshariza telefone Naome ariko ashariza telefone hama ndiko mpeka umwana telefone ya Ome ndayikorako ukuboko ikigwa hasi nukuri uko yamenetse byari ibintu bitangaje irameneka cyane mu buryo buteye n'ubwoba. Hama tuvugana ko nzomuriha. Hama umwandikiye rero uca bigenda gute? Ufite ndamwandikiye je ivyo nayo niteze sivyo vyabaye. Ndamwandikiye ciyansubiza ngo urandondera itariki 25 z'uku kwezi nyene turimo hama ndakongereza gataha. Cyukuri cyari gitangaza c'Imana kuko urumva ivyo nayo niteze sivyo vyabaye. Ego kuko umunsi telefone imeneka niho twabivugana kuko ofete yarambaje none wowe usanzwe ukora iki ndamubwira ati jewe ndandaza ivoka nambwira umugabo wawe ari hete je nta mugabo mfise novuga ati ubuzima nari nsanzwe mbayemwo nari namaze kumubwira ko uwo mwanya ndamwandikira ntiyashoboye kuca ambaza kubera yarabitima Ome yangaragarije nuko ndamushimiye ipfuye ku mutima nuko n'abandi bogira igihugu cyacu cy'u Burundi cyotera imbere bogira umutima nk'uwa Ome igihugu cyacu cyotera imbere cyane kandi cyane kuko ubu buntu si ubwa bose. Homme du changement yashoboye kongeza agataha niki ikintu ugiye kongera ku byo usanzwe ukora? Yes, bakunzi ba Agaciro Media tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana mugire aho muba mwubahwe. Nandi usanga ibiganiro by'agataraboneka ni Agaciro Media. Uyu munsi aho turamutse turi kumwe n'umumama nkuko mubona ku screen yanyu aho agiye kudusangiza inkuru idasanzwe ku vyamubaye ko nawe uburyo adashobora gusobanura ariko agiye kubidutahuza tubwire uburyo yashoboye kugishika kuri Agaciro Media. Twagomba rero kutumuhe kaze yidondore abakunzi ba Agaciro Media. Turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Manje kubaramutsa nanje amahoro y'Imana bane namwe. Okay. Hama ku mazina yanje nitwa Uwizeyimana Diane. Hama murakoze ukuntu murakoze cyane kuba munyakiriye muri make. Okay, urakoze cyane Diane. Diane uyu munsi mwaje ngaho kuri Agaciro Media. Aho hari ikintu cyabaye ko kidasanzwe novuga ngo namwe bwo mwanyu mudashaka gutahura ariyo nkuru ugiye kudusangiza. Mbega vyagenze gute kugira homme du changement ashobore kubwira ati uzoze kuri Agaciro Media ico tuvugana mwodusangiza iyo nkuru ukuntu vyagenze? Murakoze cyane. Ofete ukuntu vyagenze novuga ati ni gitangaza c'Imana kuko se novuga ati ni c'abantu. Jewe nari ahantu ndiko nshariza telefone Naome ariko ashariza telefone hama ndiko mpeka umwana telefone ya Ome ndayikorako ukuboko ikigwa hasi nukuri uko yamenetse byari ibintu bitangaje irameneka cyane mu buryo buteye n'ubwoba. Hama tuvugana ko nzomuriha ampa yari itariki 8 ambwira ati uzondiha itariki 8 z'ukwa mbere ko hari vyabaye itariki 8 z'ukwa 12. Hama hageze izo tariki novuga ngo jewe naramwirondere nta namahana nifise muri make ariko navuga atakambwira ati mpamwe make ati ncankora mu mutahe gusa byo mo kimwe navuga ati mana nkayari hawe nyene uzomye ukuntu nyitungira kuko urazi ubuzima mbayemo. Mana narashoboye kumwandikira Ome mandamwandikiye byo nayo niteze sivyo vyabaye. Okay, avayo kumwandikira mbega uwo munsi haba ico kibazo cyo ko wamumeneye telefone mu buryo butunguranye nawe utatahuye. Mwarahanye nimero kugira ushobore kuzomuriha vyagenze gute? Ego twarahanye nimero arampiye wiwe
nibaza ko naje nashoboye kumuha iyiwanje ariko ngira ntayo yari akivuga kuko kuva mu ico gihe ofete ntiyari bwandondere. Ego ni kuvuga wowe waratwaye nimero yiwe uravuga ati jewe nubwo vyashitse nta bishaka ariko jewe nzogerageza uburyo bwose nshobore kukuriha. ego Hama umwandikiye rero uca bigenda gute? ofete ndamwandikiye jewe ivyo nayo niteze sivyo vyabaye. Ndamwandikiye ciye ansubiza ngo urandondera itariki 25 z'uku kwezi nyene turimo hama ndakongereza agataha. Byukuri cyari gitangaza c'Imana kuko urumva ivyo nayo niteze sivyo vyabaye. Ariko kugira kubwira kongereza umutahe vyagenze gute kuko afite wamengo hari ikintu simvye. Uvuze ngo yaciye amdamwandikiye acambwira ngo uzoze ndakongereze umutahe. Vyo vyagenze gute kugira cyo kandi yari yakubwiye ko utegezwa kumuriha telefone yiwe. Ufete jewe uko namwandikiye. Tangwe nabwiye ati vraiment umbabarire vyabaye vyose. Ndamubwira ati umbabarire no kuri ko hajya hari ibintu shetani azana mu buryo kanaka tuba twiteze. Ariko tibkubwivye tenaruse amafaranga makeyi. Sinzi ko buratoya yo kandi no kuri ntayo nari mfise ariko navuga ati jakambira ndati ya cyangwa mu y'umutahe. Ego hama nawe nakibona iyo message no kuri caranyishura ati wewe urandondera itariki zinizi ndaguha ayo mutahe wongereze. Ariko nibaza kugira kwandikira uko wari wabama mu bw'ubuzima usanzwe ubayemwo canke ivyo usanzwe ukora. Ego kuko umunsi telefone imeneka niho twabivugana kuko ofete yarambaje none wowe usanzwe ukora iki ndamubwira ati jewe ndandaza ivoka. Nambwira umugabo wawe ari hete je nta mugabo mfise. Novuga ati ubuzima nari nsanzwe mbayemwo nayo namaze kumubwira ko uwo mwanya ndamwandikira ntiyashoboye kuca ambaza kubera yarabizi. Uvuze ko ata mugabo ufise muganka mbona ufise umwana vyagenze gute ntimubana? Ofete jewe ntitubana. Novuga ati navuye ruguru nje kurondera ubuzima. Hamaca tumenyana n'uwo mugabo amaca nterinda hama yarafise undi mugore. Hama nyene camenyera ubuzima bwo kwibako numva ntako ntaco nari buhindure n'umugabo asanzwe afise undi mugore. Avayo kwa gutera inda wari uzi ko ari umugabo canke wari uzi ko ari umusore? Oya ntavyo narinzi. Mbese nagiye kubimenya aho mvyariye kubera nawe ntiyambwiza ukuri. Nubwo yambwira ngo n'umukobwa yateye inda ari ruguru iwabo. Ntiyashobora kunsigurira uko bimeze ivyiwe. Ko ari umugore bubakanye biciye mu mategeko. Ego ntiyabimbwira. Ico gihe waramubwira ati none jewe ko tusanzwe dukundanye mbega dushobora kubaka duciye mu mategeko? Ofete ivyo narabimubwira. Ahubwo ikintu nyamukuru namubwira ati none kubona mfise inda. Habandi ahantu ku kazi. None bizogenda gute? Nawe kubera yavuga ati mfise ico ndiko ndahishirira. Ambwira ati hubwo uzoduga hama nitegure tubane. Umva muri make we yarasanzwe azi ukuntu mu rugo we bimeze niyo mpamvu atashobora kumpishuka yacambwira ngo nukuduga muhiri wacu hamangwa kwitegura. Ntiyashoka ambwira n'ukuntu bizogenda. Ntiyashoka ambwira ukuntu bigiye kugenda bwo ambwira ko nkwiye kuduga hama kitegura tukaba numva bwari ububeshe muri make. Okay ariko arakubesha. Yego. Kugira kwikure. Bica birangira gute rero umva ufise inda kandi uri ku kazi abantu abo ku kazi vyarakoroye kushobora kuba ahantu wakora mbega nyene dusubiye wabisanzwe uri ku kazi nyabaki kugira abantu bashobore gutaho? Jewe nari nsanzwe nkora akazi ko mu nzu. Uco twarinda ukora akazi ko mu nzu? Ego. Hama bica biherera barakwemereye ko ushobora kuguma uba ngaho ufise iyo nda kandi n'uwo mugari karakubesha atashobora no gutwara? Muri make novuga ati navyo bamenye kubera bari abantu bavyuka bigira. Warayitwaye urayimarana n'igihe batazi ko ufise? Yego bayimenye ngiye kuvyara. Akazi vyanaho vyaca bigenda gute ko umuntu afise inda ukora akazi ko mu nzu yazi kuba akora ibintu bitari bike biroroha ko ushobora kuyihisha abantu ntibabibone?
ego kubera aho hantu nakora n'abana bari bahari yari jewe n'umwana umwe mutoyi yumva twirirwa muri twenyene kandi yari n'abamabyo navuga ati bameze neza kuko ashitse mwijoro agasanga twamaze kuryama ntiyabagora niwe yarondera ivyo mwijoro bafungura nagira waba watetse bagasanga biri ku meza oya ivyo bivana n'ivyo bafungura urumva ntibishima muri make ego okay hama rero birangiye uko uciye uja kuvyara umugabo yakubeshe maze kuvyara vyaciye bigenda gute ubuzima bwaroroshe ofete maze kuvyara nyene y'amana yanje fise novuga ati yaramfashe mpiri kubera ico gihe yari umumotari wenyene nambwiye ati burya ati je numva mfise ikibazo mu nda ati ngo ntware kwa muganga nukuri Imana yaramfashe mpiri wenyene newe yaje arantwara kwa muganga ariko kuwo munsi yagiye arangiye imihari ngo nanakubwiye ngo none ko ino ngo atama mafise ngo bigenda gute nambwiye ati jewe ntwara kwa muganga ko ntiharagera burya dushitse kwa muganga novuga ati Imana nukuri ikora nk'Imana ivyo tuba twiteze sivyo ikora dushitse kwa muganga bagize barampema bambwira ati burya ati hageze nimurondere ibintu aho nta kintu na kimwe wari ufise nari mfise ubuntu nyene bw'umwana gusa bukeyi mugabo uwo mwanya kubera bivanye naho nari narabishize kugira abo nkorera ntibabimenye aho hose wagenda yagutwara n'imoto babandi wakorera ntibari bwamenye ko ufise inda oya ntibari bwabimenye naye yanje ni nukuri Imana vyankoreye ni vyinshi cane kandi biratangaje novuga ati kuwo munsi bakimbwira ko hageze nyene uwo mugabo yaciye aja kurondera ivy'umwana hama nanje cantora telefone canandikira bamwe nakorera ati burya ati muracunga inzu siho ndi umunsi ndibuka hari samedi byari biriwe mu siho ndi kandi wabwira naho uri ndacabandanya ko baratinze barambaza ati wagiye he rero nkibandikira iyo message ndababwira ati burya muraraba inzu siho ndi baciye bambaza wagiye he turaraba Diane ni wagenda usumbwire nirondera undi mukozi none ngufise inda umva nca ndababwira ati burya ati jewe ndayifise kandi no kugira yageze ndi kuvyara ego uwo mwanya baca barareka n'ivyo kwandika baca baratelefona Diane uri hehe nuri barankunda cane baravye beza Diane uri hehe tunabashimire nibumvize ikiganiro ko bari abantu beza ego ntibakufashe nabi ngo nuko we wabahishije nta na gato ahubwo baraje no kukuraba mbese nibo bambereye mama barambera papa ko nkibabwira ati baca barambaza none Diane uri hehe ndababwira ati jewe ndaha ku bitaro kanaka ca baraza mbere nahejeje nyene na se w'umwana niwe yagiye kuzana ibintu mu isoko jewe mpeza kuvyana nsanga bicaranye mwana bamutoye nyine abo bamawujana akorera ego Imana yanagufashangira wibaruka neza nukuri nibarutse nk'abaheburayo kazi sivuga ngo vyaranangoye kuko navyutse nkora nyakazi nyene umunsi hari samedi hamifata nyene ko hatavyaraye niteze kwanza mwijoro mwisanzwe umuntu afise inda hari ibintu mpambona bagira mba baja ku bantu zeya aba bafise abakirizi pe novuga ngo tese n'ababitwa abakirizi bashawe babafasha baza baragenda bakababwira ati musigaje igihe kiniki mwico ico gihe wowe ntiwagenda kwa muganga ngo bamenye igihe uzoshobora kwibarukira nje nari nashoboye kugenda ariko aho naye nagiye bari bambeshe ubu novuga ati bari banyandikiye ko nshobora kuvyara ro 26 z'ukwa gatandatu ariko camvyara itariki 3 z'ukwa gatandatu bamva imyisi 3 yari isigaye waciye uvyara ava okay hama baraje rero barasanze vyagenze neza Imana yacanye wibarutse neza ntibigeze bakurya umutima bakubwira ati ko wabiduhishije nubwo esha navuga ati byarababaje nubwo bashoboye kubuza navuga ati byarababaje cyane baranje umuhari mbese nase wo mwana baramubaza none we bishobora kugenda gute kugira atwara inda amezi 9 tubana ndi nyina ndi nka nyina ndi nkase nashobore kubimbwira jewe ndavuga ati cyatumye ndeka kubibabwira
nuko nabwira se uyu mwana ati none bizogenda gute wenyine akanyibwira ati nukuduga iwanyu hama nkitegura navuga ati rero hamwe no bibabwira muca munyirukana ntafise iyo ncanje cyo cyatumye ndeka kubibabwira nabishije mpaka ati kuko nari mfise ubwoba ko umugabo ntiyambwiza ukuri ntiyambwiye ati reka tugenda aha rero byarangoye hano bica kugira ngo ndabibabwire yego okay hama bimaze kugenda uko rero mumaze kwibaruka waciye ubandanya uba kuri wa muhana wakora ko canke wa mugara agiye kugupangira bimaze kugenda uko abona nkora ko nyene baciye bambera nka papa na mama baca baragangurana uwo mugabo avuga ati twebwe ntidushobora kuguma tumureze ati nakare wakoze icyaha cyo kwigumizamwo ibintu menya ukuntu bigenza burya uwo mugabo yaciye agenda acashira kwa bashikiwe bari basanzwe babi ni Bujumbura bari basanzwe umwe niwe yarasanzwe babi ni Bujumbura nukuri Imana iramukoreramo arayemera ati araza wewe yamubwira ati uzomuha indaro y'imisi 3 ruzogiga umwana arupfuyeko hama cadogi wabo ivyo umugabo abibwira mushikiwe yego naje uko yabimubwiye je siko yari yabimbwiye burya nyene candataha canjayo niho nashikiye ndagumaho hari mu Kanyosha nyene hari mu Kanyosha mu Gisyo ndagumaho maka nahabaye ukwezi n'iminsi hejuru hama umugore wa ruguru uwo mugabo urumva aramaze aciye amenya ko ivyo aciye amenya ukuri nawene ko afise umwana umugabo wiwe acaragumuka yoba yabibwiwe nabo bantu kobwa bashikiwe yego acaragumuka ndurungu ngwizo tangura gushwana n'umugore wiwe esha nukuri turashwana bimwe biteye n'ubwoba mugabo atangura guhinduka umva ni hatari nyene vyari birenze novuga ati vyari birenze cyane kandi umva muri ico gihe waba kwa mushikawe ntimwari mubana musanzwe wo yabo yagumye yaho yarasanzwe wabo yabiyo yarasanzwe aba sanzwe ntimigeze mubana nk'umugore n'umugabo rero ntitwigeze tubana yego okay hama rero tugarutse rero ubuzima bumaze kuva kuwo kwa mushiki wo mukobwa byaciye birangira gute wagumye uba ko mushiki w'umugabo byagenze ya ufete bimaze kugenda uko mushiki w'umugabo acaragangura catangura kuhiga ukuntu yonyirukana bivanye n'induru zitasiba mu rugo iwe uwo mugore yaraza tugaterana induru yarasanze aba ruguru yaramanuka aje yaciye azino asaba indaro mu miryango y'iwabo iri ino umugabo yarasanzwe ava bose bari abanyengozi n'uwo mugore wiwe rero acasaba indaro aho onye niyo miryango y'iwabo nyene wo mugore burya dufate nk'izi saha ataje mu gatondo umugoroba yaraza guterana induru ngaho hantu mushiki wacu acanyirukana nabi ningende jewe nari nsanzwe ifise abagenzi abagenzi bipangiye ukwabo akinyirukana nciye ngenda camba mwabo bagenzi baca bafatana n'umugabo wiwe novuga ati wamuravanye we mu yandi majambo make baturavanye ucugenda ubuzima rero bwaroroshe rero umaze kuva aho muri ico gihe mwabana mushiki nibaza ko yaragufasha akaguhangira irasiyo kugira ushoboye gufasha n'umwana ico gihe umaze kuva kuri mushiki we vyaciye bigenda gute ubuzima bwaroroshe ni hawe curondera wa mutaye kugira ngo ushobore gukora novuga ati maze kuva kwa mushiki we nkamara kuja kubana n'abo bandi bakobwa ubuzima ntibwashotse bworoha kuko novuga ati nari ntanguye ubundi buzima bwo kuja gupanga inzu navyo nari nsanzwe nzi mugabo numva nyene ntibwari bworoshe nari nsanzwe nzi no kudandaza naho numva nkora ku kazi ko mu nzu numva ntivyari vyoroshe na gato nta kindi kintu wari ushoboye nta kintu na kimwe nari ishoboye umva nari ntanguye indi shure muri make ego okay hama waciye utangura kudandaza iki rero kugira ngo ushobore kuyungaganya n'umwana kandi umwana umva yarakiri na muto sewe sinzi ko yabanije amufasha byagenze gute wowe fete umwana ntiyabandanije amufasha kuko mw'ico gihe nyene induru ziba
mw'ico gihe induru ziba baciye badugana n'umugore baja kuba ku gatumba urumva ntaho twasubira guhurira nawe rero jewe naciye ntangura kwiga ubuzima ca ntangura kuza ndadandaza natanguye nadandaza ivoka mbese nahereye no ku mutahe mutoyi muga imana iramenya ko ntitungira abantu uwo mutoyi nyene warantunga nkaronka ivyo ngaburiramwo umwana mbese nkanariha inzu sivye ko tutari turi hamenshi ariko twari hamake ariko ntivyari vyoroshe nari no kugira ndayaronke ariko imana yagenda ishoboza mu vyo nkora kandi atari kuvuga ngo waramutaye munini akagenda ishoboza. Diane, ubuzima ni buba bworoshe ko uva ruguru uji Bujumbura abantu bazi ko uweje Bujumbura ko ariho baje gukemura ubukene canke baje kurondera ubuzima bworoshe ariko wumva ko hashise ugahura n'ibibazo sinzi ko hari ibibazo umuntu ashobora kuyikwegera canke agakwegwa n'uwundi kuko urumva nk'umugabo waruzurose umugabo hamara kubesha mbega ava yuko umanuka Bujumbura guhiga ubuzima ubuzima ruguru nabwo busanze bumeze gute mbega mwari muvuye ku ishuri canke kuko hari igihe umuntu amanuka avuga ati kanze kurondeza hariya ndaye ko bishoboka kubera ruguru ubonye vyase canke bidashoboka ruguru naho vyari bimeze gute? Mvuga ubuzima bwa ruguru nari umunyeshure navuye ruguru mpevye ishuri ego ariko guheba biravana hari imvi umuntu atuma heba ni wahevye gute ko n'ibintu vya minervare uko ishuri se kibazo cyo bari kibazo ca minervare wahevye ishuri gute kugira uze aho fete kuntu nahevye sinovuga ngo novuga ati bwari ubuzima bugoye bwo muhira ego bwari ubuzima bugoye gute rero rega nivyo dukeneye kumenya bwari ubuzima novuga ati bwari bugoye mu bisanzwe ntibari bafise uburyo bwo kutwigisha kubera turi benshi muhira rero vyaca bisaba novuga ati nka jewe nashoboye kwigira novuga ati nka jewe kugira niga amashure nize ego amashure makeya nayigiye muhira muga yandi nayigiye ahandi bivanye n'ubwo buzima nyene kubera batari bashoboye kutwigisha ngo baturihire ishure twese ego mwana abana bangahe? twe turi abana 6. wowe ugira kangahe? Jewe ndi wa kabiri. Ukaba uri mu wa kabiri. Ego. Wowe amashuri utanguye wagarukiye mu wa kangahe? Jewe amashure yanje nagarukiye mu mwaka w'indwi. Ucura yata kubera ubona ko ubuzima butoroshe avuga ati nukuri ndi kwishuri ntibinyorohera ivyo nkenera ntavyo nshobora kuronka bivaye nuko abavyeyi ba. Okay, tugarutse rero uyu munsi cyatumye rero uza kuri ngaho kwa Ciromede kugira ngo ushobore kudusangiza ubuzima butoroshe cyangwa intahe. Wewe homme du changement harabaye ikibazo hagati yanyu. Ariko ico kibazo kibaye ahubwo kibaye inyishu kuri wewe. Wavyakiriye gute ubonye umuntu ashaka kuba waramumeneye telefone mu buryo butunguranye? Hamukamubwira ati nukuri jewe nta kintu mfise nukuri mu mbabarire ahubwo ati oya tuhitwa kundi ariko umaze kumubwira ibibazo ufise n'ubuzima busanzwe ubayemo akumva agize impuhwe ahubwo ati muzoze itariki ni ubwo mukamwandika mubwira ati narose udufaranga dukeyi naho ni wowe uvuga ati reka kugira numve ko nacambwira nubwo ati akambwira tuyazane cankora mu mutana insanzwe mfise musanzwe twari dusanzwe tuntunze kugira mugire umutima kwanza wo kwiyumvira ko ushaka kwandikira umuntu mu murihe kandi mubona ko atanu uburyo mufise kandi uko niyo mutaye kumwandikira yari kumenya niyo abatore mwe vyaje gute wavyumviriye gute kugira uwandikira umuntu kandi ubona ko ataye ushobora no kuronka nubwo yaronka nayo ushobora kwigira ikindi kintu wishe. Novuga ati bwari ubugombe bw'Imana kuko uravye ko uwo munsi kuntu nabuze amahoro naravyutse mu gatondo nyene ha twari twahanye itariki 8 ziyo nyene mu ko gatondo kuyo tariki uzomuriha kuyo tariki 8 avyuka nyimvana Imana ku itariki yageze nkaba ntabona ko ndayafise yose kandi nayo mfise ndayatanze ntosigana nayo mutahe none bigende gute muganda ndavuga ati reka ndavyikawushe mugabo biranka neza ko ndavyigumizamwo kandi we ntiyari bwana kurondera wewe ntiyari bwandondere
mugabo ndavuga ati burya nko mu masaha ya sayindwi nawe narabuze amahoro ndatora telefone ndandika nyene ca ndamwandikira ndamubwira ati nukuri umbabare ivyabaye vyose tigose nari ndose udufaranga dukeyi sinzi ko wotwakira yego nawe uko nari navyiteze siko vyaciye bigenda ni ukuvuga uwo mwandika message kwanza sinzi ko yanakwishuye oya ntiyashoboye kuyinshura ko uwo munsi yaciye anyishura bukeye ti ahubwo ti wewe ti uzi undondere itariki 25 ze ndakongereza y'agatahe hakundi ahubwo jewe nzokongereza agatahe ego mwavyakiriye gute mumaze kubona iyo message aho umuntu mwagira mwiyumvire kumurira nawe ubwo agaca babwira ati ahubwo aho ko mundiha muzoze ndabongereza utwo mwari mufise nukuri novuga ati naratangariye Imana cyane kuko ni ibintu bitangaje cyane mbese no mu maso y'abantu no mu maso y'abantu cyangwa uri kuvyigana n'undi muntu biratangaje cyane kuko hari ibintu twebwe tuba twiteze mu ugasanga sivyo bibaye bimwe bavuga ngo inzira z'Imana zirenga ibihumbi ego ati kuko nushaka kumena aho Imana icisha kugira ngo hezagire umuntu cyane novuga ati je naranezerewe ku uwo munsi ku buryo novuga ati nagiye no mu nzu nkatwenga cyane ego urabura uko wifata okay uyu munsi rero mukaba muje kuri Agaciro Media kugira ngo mushobore kubwira abantu yuko Imana itabura kubigenza okay Diane nibaza yuko kuba washitse kuri Agaciro Media bashobora kudusangiza intahe ubuzima butari bwo bushe warubayemo ubuhoho ubona biko bigenda gute umugabo ntiyasuye kukurondera umwana nta nakina mufasha umwana ubashaka kubageze mu myaka nkingahe wagumye wibaho uko nyene umugabo ntiyasuye kukurondera mbega abavyeyi bo ruguru bo nta kintu bazi cyane nico banagufasha ruguru barabizi mugabo ntibabizi neza ego ariko baramenye ko wibarutse barabimenye ko nibarutse afise akuzukuru okay nibaza none Diane uyu munsi nivyo ubuzima ubona buriko bugenda gute nubwo waciye muri ivyo nukuri uyu munsi uko mbona ubuzima nukuri intango yari igoye cyane ariko ubu ndabona umengo biriko biroroha buhoro buhoro kuko vyari biri imbere ubusiko biri ego none okay omudushanje mayasho kongeza agatahe niki ikintu ugiye kongera ku byo warusanzwe ukora kugira ngo ashobore kuba mu byo warusanzwe iyo umuntu akora ikintu afise ivyo akora aravuga ati okay ndongeza ibintu bibe byinshi canke ndarondera ikindi nkora gisumbiki wowe kuri wowe ugiye kubikora gute jewe kuri jewe uko ngiye kubikora no kongereza kugira ngo bibe byinshi ego wongereza amavoka we menshi canke ibindi bintu nongereza amavoka kugira abe menshi mbega abora mukabumvije ikiganiro bakumva bafise umutima w'impuhwe nk'uwo Midushanjuma yagize bakumva boshobora kugufasha bo babwira iki ati abo kumviza ikiganiro hama bakumva bafise umutima w'impuhwe nk'uko Ome yagize umutima w'impuhwe akavuga ati uyu muntu bwanyu none bibaye mu buryo jewe mpisemo kumwongereza agataye kugira ngo kuko ubuzima numvise arebayemo subwo ko no murihisha no kwanyu none ahubwo numva no mufasha agateraje imbere bivaye n'ubuzima sanzwe arimo n'ukuntu yahemukiwe n'umugabo uwo kumviza rero ikiganiro bakagira umpuhwe yo kugufasha uwo babwira iki wewe nabashimira cyane ego nabashimira rwose uko na Ome Imana izimwongereza imusubirize naho yakuwe ego navuga ati cyukuri umutima burya si bose bawufise umutima Ome yangaragarije navuga ati kuva nakapfuka ntabona bibwabone kandi ngira ngo ni bake bawufise rero nobashimira cyane ego ariko hariho umuntu ashaka kuvuga ati cewe nkeneye kumufasha kuko ugumye uvuga ko uzokwongeza ivoka ahubwo urashobora kwiyumvira mu bundi buryo ibindi bintu ushobora gukora no sinzi ivoka kurangura amavoka yiye cyangwa kugenda ruguru kayarangura nibaza afite n'ibirimo amahera mu igisagara akavuga ati ukeneye umugambi uboneka umwiza washaka
ugufasha bagashiramo amafaranga bakagufasha ati uyu muntu reka tumfashe muri ubu buryo bivanye n'umugambi afise iyi niwo baba bakeneye. ego jewe ofete mu bivanye novuga ati ivyo nkora ati kubu unyi bivanye n'umutaye mfise ndanguriza ihiye ariko nko novuga ati umutahe umaze kuba mwinshi ndashobora kuza ndaja ruguru nkazana na ciyo modoka bivanye n'umutahe umva ni kwa novuga ati ni kwa kongereza. Diane nibaza yuko twogushimira sinze ko hari kandi kantu twoba twibagiye tugiye tutavuze cyangwa ari kubwira abariko badukurikirana. nta kandi kantu gahari akantu novuga ati nako gushima ndashimye cyane ku mutima ome yangaragarije nuko ndamushimiye bipfuye ku mutima nuko n'abandi bogira igihugu cyacu cy'u Burundi cyotera imbere bogira umutima nk'uwa ome igihugu cyacu cyotera imbere cyane kandi cyane kuko ubu buntu si ubwa bose rero ndamushimiye cyane bipfuye ku mutima nshimira n'abariko baratwumviriza Imana ibahezagire kandi ibahe n'umugisha. Okay. Bakunzi bagaciro media tubabwira ngo nkuko mwavyumvise mu kiganiro uyu muvyeyi ko yagize ikibazo canke yahuye n'ibintu bitoroshe kuko si wowe wenyine ndazi habo n'abandi bashaka gushikwa n'ibibazo ibibazo ariko wewe uburyo Imana yashoboye gucisha kuri homme du changement agashobora kumwumviriza ikibazo yagize agashobora kumwumviriza hama akamubwira ati jewe hamba harabaye ikibazo namwe abafise umutima wo gufasha abafise umutima wo kugira kwiyumvira ku bandi karibu cyane mugire ico mumfashije kugira nawe ashoboye gutera intambwe kuko kuba mu buzima bugoye si umuntu avyishakira canke avyigenera ariko twese biradushikira cyo bituma tubabwira ngo musangize inkuru abandi kugira ngo iyi nkuru ishobore gushika kure hashoboka afise umutima w'ikigongo afise umutima w'impuhwe bamugarukire ko bamufashe ashoboye gutera imbere kugira ngo umwana bavyaranye n'uwamutaye ashoboye gukura ashobore kumererwa neza. Tubabwira rero ngo tutosubira ku kindi kiganiro naho butaha mukeneye kumuvugisha canke nimero ziwe turazishira muri description hama mukagira ico mumfashije. Amazina yiwe yitwa Diane Uwizeyimana Diane. Okay? Diane akaba avuka mu Kirundo komine Kirundo. Rero murakoze cyane tubabwira ati bye bye.